twese. Mana wowe waturemye, turaje imbere yawe. Waturemye turabahutu, uraturema uko washatse. Uko washatse uratugira, uraduha amazuru, uraduha uburebure, ubunini, ubukomezi, urabizi, ni wowe waturemye. Turaje imbere yawe Mana, tugufukamira, tugusaba yuko wodukurako ico ceyi twakuze dufise, tatwaye ba data na ba data wacu n'abasokuru bacu n'abamuyomba bose baragenda baricwa kubera gusa amazuru atakindi babahoye. Udufashe Mana, utwereke, uduhe revelation nimba arico twakoze Mana, ubitweretse dusabe ikigongwe, kandi uri Imana mugira kigongwe. Tugufukamira imbere yawe, dusabe ikigongwe, maze turabe kw'ico caha cotuvako. Twarabigusavye imyaka n'iyindi, n'ubu turafukamye, mugabo ico caha ntikiratuvako gushika uno munsi. Mana raba abemeza yuko iryo honyabwoko ry'abavyeyi bacu ryabaye, bararyemeje riraduka hejuru, mugabo ku munota wa nyuma Mana gushika uno munsi ntibiragira utanga akaburungu yemeze. Mana turagusavye umuhundi imigisha yawe, umuhe Mana nzima, uhabo bantu imitima yugurutse, baduhoze badukureko kw'ico ceyi yuko twebwe turabamenja. Utubabarire Mana nzima, kuko benshi twari tukiri utwana, twari tukiri dutonyi, nitwoja guhobwa ibintu tutazi, kandi n'abavyeyi bacu, amaraso y'abavyeyi bacu, amaraso y'abasokuru bacu bariko bararira, ariko ararikuririra Mana yuko bapfuye araba innocent. None Mana yacu turakwihereje, tukaba tuguhereje nabo bategerezwa gutanga iryo tegeko yuko ihonyabwoko ryabaye. Ubahunda imihezaki, ubereke Mana nzima yuko bategerezwa kurekura iryo tegeko rikarengana, natwe Mana tugashobora kubaho twidegemvya, tukabaho mu mahoro muri iyi si waduhaye. Ni wowe waturemye, si twe twizanye kuri iyi si, kuko uri murema wa vyose. Natwe Mana twifuza kubaho turi libre, twidegemvya nk'abandi, nk'uko bavuga ati mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu aho yapfa ntiyavuze ngo amaraso yanje ntarimwo, abahutu ntibarimwo ngo mu maraso sesetse. Nta na hamwe handitswe Mana yacu yuko ibintu vyakorewa iyindi amafamiye, abandi bantu, iyindi miryango, abahutu batarimwo. Eka natwebwe twarimo Mana, ntuvyibagire, ntutwibagire, turabigusavye imbere yuko uyu mwaka uhera wa 2023 uri capable. Turazi yuko uri Imana ushobora vyose. Mana turagusavye, uduhe natwe, uduhoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze cane Mana, uhabwe icubahiro cawe kiri wawe, we Mana rugira vyose. Amen, amen, amen. Murakoze cane abariko baratwumviriza mwese. Twahuye no munsi nk'abantu bakozwe ko n'ihonyabwoko ryakorewe abahutu inyuma y'imyaka 2 iheze nyahonyabwoko ryemejwe wa 20 Kigarama itariki 21 itariki ya 20 mu 2021. Parlement y'u Burundi ikaba yadusabiye yuko abarongoye igihugu cane cane Sebarundi yemeza, ashira umukono, akemeza kw'iryo honyabwoko ryatubaye ko. Bikaba twari twizigiye ko ku munsi wa Noel canke twinjira mu mwaka mushasha ko bizoba byarangutse, tukaba twahebuwe. Iyo Sebarundi Perezida Evariste Ndayishimiye aza kuba yasohoye itegeko ryemeza genocide leta z'abatutsi zakoreye abahutu 22,
imbere n'inyuma yaho nari gutangura nti iteka ryose nyenicubahiro Sebarundi, komegwa amashi bashikiranganje ba leta arongoye mwahadukuye, ariko uyu munsi ntituri butangure gutyo nk'uko muvyumvise mu gisabisho ca mbere, kuko twabuze ayo ducira n'ayo tumira, si ukumubeshera canke kumuremera ikinyoma. Ushima atari kumubeshera aheruka no gushikiriza akajambo ko kubahirizwa agateka kwa zina muntu mu gihugu c'u Burundi, nta na hamwe yigeze yidoga ko hoba hari umurundi n'umwe canke abarundi na bamwe mu ntara n'imwe yo mu Burundi agateka kabo koba karahonyanzwe mu buryo bw'ihonyabwoko. Reka rero ntangure turamutsa abantu bose bandi bariko barumviriza abashimye kutwitaba muri kino kiganiro, aho twipfuza benshi gusangira ako kababaro dufise kubona imyaka ibiri iheze Amashingamateka na Nkenguzamateka zidusabiye iteka ry'ukozwa ikibi c'ubumenja warahiriye kuba Sebarundi na leta arongoye, bagashima ko twinjira mu mwaka ugira gatatu tugitukwa nyakizina c'ubumenja. Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uwarahiriye kuba Sebarundi, nta rindi jambo twomushikiriza imbere y'imisi mikuru ya Noel na Bonane, ndetse kumushikiriza akana Yezu na nyina wiwe Bikira Mariya, tubaririra dukorera n'amosozi ko wabaye umukiza baturungikiye yaduhemukiye, kubona imyaka ibiri yenuye adasohoye itegeko ritwoza ikizina kibi c'ubumenja, rikongera rigahanisha abatwiciye abavyeyi babita abamenja. Ubu sentare na severe, sentare ntahinyuzwa zose baremeje ko abantu bacu, ko na twebwe atanumwe yigeze abo mumenja, ko ahubwo ibyabaye byose mu Burundi ko tubizi kuva tukivuka gushika ino munsi ko ryari ihonyabwoko ryitikiza abahutu nyezina, ryakorwa na leta y'u Burundi mu izina ry'abatutsi na cane cane b'abahima bo mu ntara kama za Bututsi na Mugamba, co kimwe na wa muduri wa Emmanuel Nkeshimana uvuga ngo abagore bari kune bari gutanu. Umuhinga mu vyigwa vya anthropology nkaba numwe mu mfuvyi zisigwa n'abahitanywe n'ihonyabwoko ryo 2022, novuga nti na ba Sebarundi bari kune bari gutanu. Nyamuduri wa Nkeshimana ubandanya uvuga iti imbiribiri ntibuzi intimba, uti gusaba ntugabane ni nkukuvyara ntutume. Igipolisi c'igisoda caraye cipfurije Sebarundi umwaka mushasha mwiza, bamushimira ngo ibikorwa vyiza vyo kutugumiza mu kaga k'ihonyabwoko yitikiza abahutu, kandi haciye imyaka ibiri parema y'u Burundi imusavye kurihagarika. Nikimenyamenya imigwi y'abatutsi ba Gatimahima bitwaje ibigwanisho bamatanye na za leta z'u Burundi. Umugwi severe watoye ko zari zubakiye ku mapolitiki ya jenoside y'abahutu, ikaba yaraye iteye mu Gatumba iratikiza n'abandi bahutu biyongeye ku rutonde rw'abishwe kuva mu 1992, 1965, 1962 gushika n'inkuyu musi. Nta barundi na bamwe boza basumvye imfuvyi n'abapfakazi, abangajwe nabo bose bakozwe ko n'ihonyabwoko tuzi ubu ko ryakorerwa abahutu muri iyi myaka 50 iheze, kuba bari bishimye mu ntango z'ingoma ya Evariste Ndayishimiye. Twari tuzi ko Evariste Ndayishimiye ari umunyempuhwe, zampuwe zimwe zivugwa muri Bibiliya zigirirwa imfuvyi n'abapfakazi, nk'uko vyanditswe mu gitabo umwe yitwa ati le métier du chevalier est de défendre les veuves, les orphelins et les impotents. Ivyo bikaba vyanditswe n'uwitwa Raymond Loure mu myaka y'ibihumbi
igihumbi n'amajana atatu mu gitabo ciwe yise Livre de l'ordre de chevalerie. L'expression défendre la veuve et l'orphelin telle qu'utilisée dans la Bible symbolise de façon expressive la pauvreté et la grande fragilité de ceux qui se retrouvent sans mari, sans parents, soutien humain indispensable pour survivre à des époques où les femmes ne pouvaient recevoir ni de salaire et où les enfants sans famille étaient livrés à la rue. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Nguko rero kino munsi twitoye kugira ngo tubaze abantu mwese muvuge ngomba guhera ku witwa Musenyeri Felix iwanyu muzamurambya aho uvuka. Byarabakoze ko ndabizi gose kandi byarakurikiye umuryango wanyu gushika ico gihe ibyo by'igihonyabwoko, kandi benshi mubo muvukana canke abajyango benshi ico kintu barakigwaniye imyaka myinshi gose nkuko jewe ndabizi. Wewe uno munsi iyo myaka ibiri iheze Perezida Ndayishimiye atarashira ku mukono kw'ihonyabwoko ryakorewe abahutu, byakira gute? Uvyiyumva gute? Wobisigurira gute wundi muntu nawe kumbure nkuko kwawe yibaza gutyo? Nuruhe rurimi twoshobora kubibwira ko Sebarundi akumva ko kabaro k'imfuvyi nabo vyakozeko? Jambo ni rwawe Felix. Murakoze kumpa ijambo. Jewe hari reflexion mpejeje kugira ubunyene, ahubwo nibajije ikibazo ku bantu batowe guserukira abanyagihugu, aho nshatse kuvuga abashingamateka n'abakenguzamateka. Nimba ikintu barashoboye kugitora hakaba haciye imyaka ibiri, ahubwo abanyagihugu dukwiye gusubira kubabaza neza, baraduserukira canke ntibaduserukira? Kuko nimba batumwe n'abanyagihugu, kuko twese turi abanyagihugu, turi abarundi, turi abenegihugu niko bivuga, ntuze nk'abenegihugu bari bakwiye kugenda bakamubaza bati mbe nyakubahwa mukuru w'igihugu kw'ibintu ko twabitoye bigeze habuze iki kugira ngo abarundi canke abandi bose nimba ari abanyamahanga tugira ico duterera, nimba hari ikintu cabuze, nimba ari ikaramu yabuze yo gusinya dushoboye kwiterera, nimba ari igisabisho akeneye yuko mweranda yururuka kamukomeza kugira ngo abisinye, naho nyene tuje ku mavi dusenge. Je nibaza yuko ubaho bigeze, hageze yuko abarundi bamubaza aho byapfiriye, aho byadindiye, icabuze n'igiki. Ama nitwaramuka tushoboye kukimenya, tuzoshobora gufasha tumenye ico duterera nk'abandi bose babishoboye. Murakoze. Murakoze cyane. Alex uranyumva? Jagenda kwa Hakizimana Leopold. Uranyumva? Wumvise ariko aravuga, ubu nari numvise nawe uriko uravuga uti uhera aho nyene uti parlement yaravyemeje, bose baravyemeje, ntitwumva igituma. Bimbwire nk'uko wabivuze kumwe wavyibaza nyene utumva nawe gituma gushika uno munsi atana kimwe coba kiraboneka. Yegome ku mazina banyita Alexis Nakwa, kandi nkaba ndi mvukira yo mu ntara Gitega, nkaba ndi umunyagitega. Nkaba ndi umwe mu bana bavukiye hanze kubera ihonyabwoko ryashikiriye abavyeyi bacu cyangwa abasokuru bacu. Nkaba ndi umwe mu bakozweho n'igihonyabwoko, kuko iyo toba narabikozweho siba naravukiye imahanga, iba naravukiye mu gihugu canje, nk'uko badasiba kubiririmba ko yuko igihugu cyacu ari igihugu cy'amata n'ubuki, bisigura ko yuko Imana yirirwa ahandi igataha i Bujumbura, kuko bakunze kuvuga ko yuko ariho Edeni ya Adamu yari iri. So rero ikibazo canje nadategera gushika n'uno munsi ngaha nuko
abo twatoye bari muri guverinoma hajya baduserukira nk'abenegihugu babashije kumva bakumva amosozi y'abenegihugu bahaye barira bivuye ku ihonyabwoko babakoreye, hama byagenda bigashika aho byategerezwa gushika kugira ngo babishire mu ngiro, naho bakavuga bati ibi nimube murarindiriye mube muratenyenye ngo tuzoba turabishira mu ngiro. Hakaba hashize imyaka ibiri. Akabazo kanje kagaruka naka, mbe mu masezerano aba bavyeyi bacu ari bo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, kuko ndazi neza ko yuko yari ari mu masezerano yabereye i Arusha aho basinya guhagarika urugamba rw'umuheto, boba bano bahima badukoreye ihonyabwoko boba barabafunze igitambara ku maso bagasinya amasezerano ko yuko batajokurikiranwa muri za sentare hamwe umuhutu yafashe igihugu? Ako nakabazo. Nimba byoba byarabaye, ni gute twashoboye gusenya amasezerano ya Arusha mugabo ntidushobore gusenya amasezerano twaba twarakoranye nabo kugira ngo nibaze bakurikiranwe imbere ya sentare hamwe twafata igihugu? kuko tutosenya ayo masezerano nayo ngo ababikoze bashikanywe imbere ya sentare cyangwa se mu bundi buryo bemeze ibyabaye, kuko byabaye umutaga amakungu abibona, kuko amakungu yari ahari icyo gihe ni nayo yabafashije gushira mu ngiro ayo masezerano. None nimba byarabaye nk'uko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yari ari muri ayo masezerano ya Arusha kandi akabazi ko yuko hari amasezerano basinyanye n'abari bafise ubutegetsi icyo gihe hahera, kuki uno munsi ngaha tutokora divorce nayo masezerano bakoze tugashira mu ngiro ihonyabwoko ryakorewe izina muhutu kandi byarakozwe atari ikintu turinda kuja kurondeza aho bitabaye kandi byarabaye izuba riva? Ako niko kabazo kanje, ni nacyo kibazo mfise gushika n'uno munsi ngaha nadashobora gutahura, n'abandi barundi badashobora kuba bona tahura ni ibiki biriko biraba uno munsi. Murakoze. urakoze nawe. uwo ni Alexis, ese wiwe yishwe 2022 hanyuma nawe akaba yakuriye mu buhungiro. nawe nyine ico kibazo abajije nico tugomba twese abamwegereye mukuru w'igihugu bakimushikirize, kuko niwe wenyine ashobora kwitwishura. kandi nyene kugira tubandanye neza, nagomba mbanze subiremo mwumve neza ibintu parlement yadusabiye ku mukuru w'igihugu no kuri leta yiwe, cyane cyane bimwe binoroshe cyane kugira twumve umuntu abisubiremo ibyo badusabiye, twongere twibaze kubera iki ngiki cyamunaniye, iki cyamunaniye gute. Ku munsi wa gatatu w'iyindwi itariki 20 Kigarama niho hari hashitse amezi 28 parlement y'u Burundi yemeje ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 2022 no 2023. ikaba yari yavuze neza ko iryo honyabwoko ryakorwa na leta y'u Burundi n'inzego zayo kumwe kwa genocide bita genocide coloniale, rigakorwa na leta y'u Burundi izuba ryakariva mu buryo bwari bwateguwe neza kugira bahambye ingo nyinshi z'abahutu mu ntara zose, bamwe bagahambwa babona, abandi bagacumitwa imigani isongoye, inzoya zihetswe n'abahutukazi zikururutswa mu mugongo, zigakeregwa, zigatungirwa ku biti, zikotswa mu ziko, zigahabwa abanyina ngo bazirye nk'umushikaki. Nyareta ikabikora yifashisha abatutsi, cyane cyane abatutsi b'abahima bo mu ntara kama za Bututsi na Mugamba. Mu zindi ntara nka Ngozi canke za Muyinga bigakorwa bihagariwe n'abahima babimukira bo muri izo ntara, babifashijwemo n'abatutsi b'abahima b'impunzi zo mu Rwanda zari mu Burundi. Haranemezwa ko ibyahiga abahutu byanahitanye na bamwe mu batwa canke mu batutsi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku bwa leta arongoye akaba atarasohora iteko ribishira mu ngiro nk'uko amateko mpuzamakungu abitegeka amaleta yose habayemo amajenoside. Imyaka ibiri yose igahera
basabye nyamukuru w'igihugu n'inzego ziwe arongoye gusohoranya tegeko ryemeza ko ayo mabi y'ihonyabwoko yasize gace rwose ingo nyinshi z'abahutu, iteko ryemeza aho n'akarongo k'icenda muri dekararasiyo yagizwe na pararema, akarongo k'icenda kamusaba kwe gusohora iteko ryemeza ko ayo mabi yabaye. Ivyo bikaba byaramunaniye. Si ibyo gusa byamunaniye, ibindi imyaka ibiri yose yaraheze, akarongo kagira 10 aho naho bamusaba gukwikirana abakoze iryo shano ry'ihonyabwoko bose batabisabiye ikigongwe, akaba ata n'umwe muri bo ararengukishwa imbere y'ubutungane inyuma y'imyaka 28. Bari basabye yuko ababidukoreye barengukishwa imbere y'ubutungane, bongera ko n'abatasabye ikigongwe, abo batasabye ikigongwe gushika ubu nta n'umwe ararengukishwa imbere y'ubutungane, kandi ata n'umwe tuzi yitwa ko yasabye ikigongwe. Iyo myaka ibiri ikongera igahera, isabye Sebarundi gushiraho umunsi wo kwibuka abacu batikijwe, benshi bagatwa mu binogo rusange banagihema. N'uwo munsi ukaba waramunaniye gushiraho, leta ikaba ata munsi n'umwe yigeze itanga wo kwibuka abo bantu. Imyaka 20 parema y'u Burundi imusavye gusaba ikigongwe imiryango y'abahutu, y'abatutsi canke y'abatwa igihonyabwoko ryasinzikaje, leta bikaba byarayinaniye kurangura uwo mugigwa, ari ugusaba ikigongwe gusa. Ijambo rivugwa naryo nyine ryarabananiye. Hanyuma imyaka 2 parema yari yamusabye guhanagura ikizina kibi c'ubumenja, abiciwe, abaciswe bakicwa, abo basize nabo, abaciswe bakicwa, abo basize nabo bakitwa abana b'abamenja canke abapfakazi b'abamenja. N'ivyo bikaba byaramunaniye, akaba yashimye ko twinjira mu munsi mukuru wa Noeli n'umwaka mushasha w'2024 na 2024 twese tucitwa abana b'abamenja n'abapfakazi b'abamenja. Ngivyo ibintu twese tutumva. Icananiye uwitwa Sebarundi yarahiye kudahemukira ibwirizwa shingiro. Usomye neza dekararasiyo ya pararema iravuga ko yabyanditse yishimikije ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi, ari naryo umukuru w'igihugu yarahiye ko atazohemukira umurundi n'umwe, umuntu wese yitwa umwenegihugu. Bagaca bamubwira yuko mu Burundi abenegihugu bitwa abahutu, abatutsi n'abatwa. Umuntu yarahiye kutazohemukira n'umwe muri abo benegihugu. Haciye imyaka 2 bamusabye kugarukira abahutu bakoze ko n'ihonyabwoko, akaba kugeza n'uno munsi bitaramuca no mu kanwa n'ahazohava bigira. Nuko rero tubandanije, Chantal nk'umudamu, ngira ngo twebwe abagabo twoba hari ibyo kumbure twongera ko, nk'umudamu nawe wumva ivyo bintu bisigurika gute? Mwana yanje, jewe nk'umudamu nuko biragoye. Murazi ko abadamu turi emotionnel kurusha mwebwe, mugabo kuri aha duteye kuri ivyo birakomeye, birababaje cane, n'amaganya n'amagorwa ababaje. Kuko twebwe uko twakuze twagiye dukura duguma tugenda dutotezwa, ni hahandi nyene ho tuvuga aho Imana yamye yibungabungira abayo, ntituba duteye ngaha no kuvuga kubu ntituba dukwiye no kuvuga ngaha. Murazi itotezwa riri ku muhutu ahari hose, umuhutu w'umurundi niwe jewe ndiko ndavugira, kuko niwe nzi, sinza kuvugira abandi bo ntazi. Twaratotejwe mugabo Imana irakinga,
amashuri turayiga, hama n'amayuniversite turayiga, eka turarengana, turatotezwa, turiruka n'ibihugu, turagira imana, turajabuka, turagenda hehe, Amerika, hehe, Aziya, hose turashikayo. Mugabo jewe nibaza yuko ari ya mana nyene yavuze ati reka ngume ndokora abana banje, reka ndabarokore, ndabashiraho, bashobore kuba aho bashobora kubaho nabo. Mugabo nitwibagiye igihugu catuvyaye, nitwibagiye aho twataye uruzogi, nitwibagiye aho amaraso y'abavyeyi bacu yasesekeye, Uburundi bwacu ntitubabwibagiye. Jewe nukuri example ndayibaha, aha mu nzu wanje ngiyi, winjiye urasanga ngiye idarapo y'Uburundi ndayifise, winjiye usanga les couleurs de nationales ziri ngaha, shinsirako les couleurs du Canada kuko zozo ni ine. Nukuri nashaka ndababwire ati umwaka twumva ati Imana irakenguruye, ibintu biragiye mu buryo, basaza bacu bagwanye, bamwe twaratereyemwo mwifana, abandi tukabarungikira kayi, Imana irakora, baraca ku gihugu, twarihemuye, abana twose turavuga ati turatashe, ati turabayeho, turameze neza, kandi twarabishimye, turatahugaho kameme, turagenda muri vakansi, mugabo ntiturabona aho dushika, aho tuvuga ati ni sawa, natwe turatashe, twiyumva ko turi mu gihugu cacu, kuko iceyi turacagifise, twarasavye donc abaduserukira, turasaba nimutuvugire mwebwe muri ngaho, turasabye yuko ico ceyi mudikurako, iryo honyabwoko ryemegwa no mu makungu, rikemegwa yuko ryabayeho, nta kindi dusaba. Kandi twebwe tubona turi kumwe na Sebarundi, umuperezida yaje ngaho, n'umuperezida w'abantu bose turavyemera, n'umuperezida w'abahutu, n'umuperezida w'abatutsi, n'umuperezida w'abatwa. Donc rero twaje tuvuga tuti azokorera neza abahutu, azokorera abatutsi, azokorera neza n'abatwa. Twebwe abahutu twabuze abacu 72. Jewe ni directement, c'est mon père, c'est mon papa qui est parti. Narizi yuko nzobaho neza, nzogira ubuzima bwiza cyane, kuko tugiye iwacu kwa data, iyo kwa sokuru wanje, baraturangamira bakaturaba, bakibaza ati turabana b'abasisita. Donc ubwo buzima bwaranyitse, turacika hovyo, turaba nabi. Imana mugabo yarashoboye kutuzuramwo, ikura Mungu wanje, ikura mu ntuze mu mwonga, ikakuduza hejuru, kagushira hejuru ku gasongero ko kwa montagne, murambabarira ikirundi kiraguma kiza kirancamo, ariko ndabizi gushika hejuru ku musozi. Ubu natwe turi abantu abagerageje kwifata, twarabayeho, turafise ubuzima, mugabo hari ikintu tubuze. Jewe nifuza yuko ntopfa nabonye iryo honyabwoko rimaze kwemezwa. Nivyo dusavye Sebarundi, kuko ubu bishitse kuri satable. Nyakubahwa perezida Ndayishimiye Evariste, turagutakambiye nukuri, turagutakambiye, Imana igukoreko iryo tegeko uryandike, udusinyire, vyemezwe yuko ryari honyabwoko, ba data bapfuye bahorwa ubusa, bahorwa amazuru, kugira ngo natwe aho turyama, aho dusinziriye, kugira n'abuzukuruza bacu bashobore gusinzira amahoro, bazi iti iryo honyabwoko ryarabaye, kandi uwo mukoshi, ivyo bintu batwise yuko turabamenja, ata muntu azosubira kutwita umumenja, uzosubira kwita umuhutu umumenja, yuko nawe azofatwa, azobagize donc crime, azoba mubesheye. Ariko ubu turagenda
hari aho badutuka ibyo bashaka, none tuja kuririra he? Twataho dufise ngo dushobore kwitwara, none twisaba Sebarundi n'ukuri atugarukire, natwe ivyo bintu avyiyumvire n'ukuri, ayikore asinye abidukurire, kandi turazi yuko azoca haba ibintu vyinshi bimera neza, inkurikira nziza mu buzima bwacu n'ubuzima bw'igihugu. Nuko Imana imuhangaze, turabashimiye. murakoze. Ngenda kwa Patiri Daniel, kuko dufate ngira ngo Sebarundi hari ubwo yoba yibaza yuko igihonyabwoko kumbure ryaheze mu 2022, kuko atana kimwe tukiba, urumva nta mvuvyi kiriho, nta mupfakazi. Patiri Daniel, umengo wewe wahunze kuva ico gihe kandi umaze imyaka 50 ni irenga hanze, uvuga ko utasubiye gusubira mu Burundi, uvuga yuko wewe urabona yuko umengo nyaka nta na kimwe cahindutse. Woshobora kumvisha Sebarundi igituma udasubira mu Burundi n'ico utinya, kugira kumbere yumve yuko nyabintu bikiri ngaho? Urakoze kumva ijambo. Nagira ngo abatwumva namwe dusangiye ibiganiro mbasaba akanya gato. Murabona ko twamenyereye gupfusha, none twaraye twongeye dupfusha abantu 20 batazi ico bazira. Dufata akanya tubasabire une petite minute de silence. Abo bantu murabazi, n'abantu 20 bagandaguriwe muri Igatumba muri komine Mutimbuzi. Abo 20 harimwo abana 12, muri abo 12 batanu ntibari bwuzuza n'imyaka 5, bari bakiri ibitambambuga. Harimwo abagore 3, muri abo bagore 3 2 bari bibungenze, abavyeyi bakiri bato, n'abagabo 5, harimwo n'umupolisi yaraje kuraba ivyo ari vyo. Birababaje, twagiye tumenyera gupfusha abantu bacu bapfa tutazi igituma bapfuye. Tubasabire akanya gato. Murakoze. Dufise ikibazo c'ingorabahizi tukimaranye imyaka myinshi, nkano mw'ihuriro ry'abacikacumu imyaka 10 yaruzuye, tutakamba, twandika amakete, dutelefona, tubaza abantu bari mu butegetsi Bujumbura, mbega kiriya kibazo mukibona gute, ko yama leta yamenyereye kuducinyiza yaravuyeho atanze agahenge, murabona bizogenda gute? Bamwe bakatubwira ati mutenyenye, abandi bati ico kibazo ntitugishoboye, abandi bati tubiriko. Hanyuma tugize gutya severe tubona itanguye gukora, ashizeho umwete, igera naho ija kuzura amagufa bahataye mu bifuriro, bagenda babereka aho bari. Umuntu atarazi ko hari n'igifuriro, twaca hejuru y'amagufa y'abantu bacu tutanabizi. Ewe twasanze igihugu cyose ari imva gusa z'abantu bazize akagirire gutyo. Hanyuma rero isevere ico twayishimiye cyane nuko yatanze raporo, iravuga iti ibi bintu uko twabibonye dukurikije abo twabajije n'ibyo twiboneye n'ibyo twisomeye, twasanze ari ihonyabwoko. Ubwo rero
abantu bagwa mu kantu bati ihonyabwoko ryabaye iwacu. Nibyo niko bimeze. Iyi nama nshingamateka na nkenguzamateka zari zakoranye zakiriye raporo zisanga ntawo binenga ntawo bifobya bati turabyemeye, iri ni ihonyabwoko ryabaye. Barasaba rero ko leta yononosora itegeko rijanye nabyo kugira ngo babitangaze mu gihugu cyose, babitangaze no mu makungu no muri Loni. Ubwo rero amaso yaheze mu nzira. Ejo bundi nahoze ntirakantu ko kwizera nari nsigaranye muri iyi leta, ndabona ntako birandagiranye. Kubera iki? Kubera ko ku itariki ya 9 za Kigarama ku isi hose ibihugu 198 ibihugu 198 byasinye yuko bafashe itariki ntarengwa bazoja bibuka abazize akarengane k'ihonyabwoko, commémoration des victimes du crime de génocide. Nanone bakemeza yuko abo bantu bafise agateka bagomba guhabwa nta kujya babibagira. Ni njungu z'uko turi abantu b'abantu bafise icyo cyubahiro ko turaba izina muntu, nabo tugomba kuribaha. Kandi uwo munsi bakemeza yuko bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo bagwanye iyo genocide, prévention du crime de génocide. Ni itariki ya 9. Iyo tariki mbisubiremo ni ibihugu nibeshe 193 des États membres zavyemeje pour rendre hommage aux victimes du génocide et à leurs familles, en mémoire des souffrances qu'elles ont endurées, et pour ce faire lutter encore plus fort contre les manifestations de haine, d'intolérance, de racisme et de xénophobie. Ibyo rero byabaye ku itariki ya 9, niho twagomba kubyibuka. Twagize icyo dutangaza tugishikiriza na leta y'u Burundi, ariko nta jambo twigeze twumva riva mu kanwa ka leta, uretse ya observatoire national du génocide. Umwubahwa yitwa Mutabazi niwe yatanze itangazo ati nyamuneka ndasaba leta nkorera yantumye gukurikirana iby'ihonyabwoko hano mu gihugu ngo turereke ritazosubira. Ndabasaba ko bakwibuka bariya bantu bahoneje mu 2023. Umukuru w'igihugu bukeye afata ijambo, twararyakiriye. Iryo jambo ryari ryiza, ariko ahantu byatugoye cyane nuko yavuze umunsi bibuka ku itariki ya 10 Kigarama. Uwo munsi bibuka ni Journée internationale des droits de l'homme. Ni iminsi ibiri ikurikiranye, ariko umunsi ufise icyo uhagazeko ubundi ukagira icyo uhagazeko. We rero kuri uwo munsi kubahiriza agateka ka zina muntu yavuze gusa ibintu byabaye, ngo barisha abantu, habaye n'ubukoroni, hazana n'ubutegetsi buhonyanga abantu, ariko ijambo ry'ihonyabwoko ntiyigeze aricisha mu kanwa. Ibyo byatweretse, byanyeretse yuko muri leta y'u Burundi dufise iyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ikibazo cya jenoside kitabari mu maso,
kitaba ari no mu mutima. Icyo hari ijambo nigeze kuvuga nerekeza kuri ibyo nyine, ndavuga nti je ndabaza ikibitera ni iki? Ikibitera kuko bamusanga dushavuye, abandi ugasanga dutanguye kuvuga nabi, tiyo leta nta kitumariye, ntikora, ntabwo ari leta nkozi, leta mbyeyi iratubesha. Noneho ndavuga nti oya, ntidushobora gukora gutyo. Hari umugabo nje nabaye mu Rwanda, umugabo yitwa Gitera, yari umunyapolitiki akomeye cyane muri za 57 n'umunani n'icenda, bashaka kuvanaho ubwami kuko babona ko budategeka uko babyifuza. Uwo mugabo Gitera rero yakunda kubwira umwami Kigeli ati wewe, sinzi uko Kigeli yari umujene akiri muto cyane, ati wewe ntuzi gutegeka, byakunaniye vaho. Noneho bishabuza abantu b'ibwami, bajya mu nama babwira umwami ati ariko kariya kagabo kitwa Gitera tuzogaca umutwe tukavaneho, gatanga amahoro. Haza umutama nyene arababwira ati mwa basore mwe, mwebwe siko gihugu gitegekwa, aho kugira ngo mwice Gitera ngo nuko ariko ababwira ibintu mudakora neza, muje kuraba ikibimutera, mwice ikibimutera aho kwica Gitera. Ni umugani ukomeye. Iyo umwami Kigeli ajya kumva uwo mutama, ubu ashobora kuba yari kubandanya agategeka u Rwanda, ariko ntiyabyumvise, ntiyamenye ukuntu intambara yateye bamuvana. Kuki nje uwo mugani nuko ndawuciriye twebwe Abacikacumu, aho kugira ngo dushavurire umwami, dushavurire perezida Evariste, twarondera igituma adakora ibyo twifuza. Ubu ni uburenganzira bwacu, si n'ugupfukama ngo turasaba. Iyo umuntu arondera droit, ibintu bitiye uburenganzira n'abantu bose bamusabira, si twe tubyisabira gusa, parlement arabidusabiye, n'amakungu arabidusabira. Icyo tugomba gukora ni ukuraba igituma abo bantu batabyumva. Nari nashatse rero ibintu nka bitatu numva bishobora kuba inzitizi bituma ibintu bitagenda neza. Bishobora guterwa nuko muri leta dufise ubu batumva uburemere bw'ihonyabwoko. Abenshi bavutse vuba, abandi hari n'abagiye mu ishamba kugwana nk'uko mugeze kubivuga, ariko ni ibintu byabaye kera wumva ko byarahetse. Ihonyabwoko hari 2022 na 2023 byarahetse, ubu Murundi arishira akizana. Aho rero nuko batumva uburemere bw'ihonyabwoko. Kuki ihonyabwoko bashaka, amakungu yose ashaka ko barihagurukira bakarihana, nuko ni nk'igiti kimaze imyaka, ishobora kumara imyaka 100 kigashinga imizi cyane. Iyo mizi rero igihe utagiye ngo uyirandure yose, ntushobora kuvuga ko ihonyabwoko ryaheze. Nko muri politike ho hari systeme rishiraho ryo gutegeka, iyo systeme igashaka ko abantu babacinyiza, abo batishe ngo babakubite urusasu cyangwa bakubite inyundo cyangwa babahambe babona, babicisha urubozo bakazopfa bahagaze. Iyo systeme rero turacahirimwo n'ubu. Murabe nanje imyaka 52 igiye gushira, narabuze uburaro n'uburamuko, kandi bisi aho nataye uruzogi, kuko je ndavuga nti sinshobora kugenda ngo nje kuryoherwa ahantu nzi ko ninja mu kabari gufata karahuri duhura n'umuntu
yanyiciye momeyeur ami, yanyiciye abantu bo muri famiye, ariho yinywera champagne, amahoro ahinda, ntawigeze amubwira ati niko ibintu twumvise nibyo, uze utubwire ibyo ari byo, niba wakubeshyera cyangwa ari byo. Kuko batagiye bahamagara abantu nk'uko ngo babihagurukire, ihonyabwoko rirabandanya. Ngo uwatunzwe na jenoside ntazobireka ngo nuko ngo nta kindi kibazo. Riramutunze, aba mu nzu yanyaze abantu bamaze kubica, atunze kubera ko ariyo jenoside yamukijije, no bizomubuza kubandanya ngo jenoside imutunge. Icya kabiri gishobora kuba kibitera nuko hari abantu baja mu matwi ya leta bakababwira ngo nuvuga ibintu bya kera 72 73 uzobuzanya amacakubiri mu Barundi, wongera uteranye abahutu n'abatutsi. Ibyo harimo kwibesha cyane, kuko kwibuka kahise si ukuzura kaboze nk'uko bakunda kubivuga mu Kirundi, ni ukurondera umuti watuma tuva muri ayo mahano. Kuko nguyo wibagiye kahise, iyo wavuye uzongera uce muri ya nzira mbi, ubishaka utabishaka. Kutamenya wavuye bituma utamenya gutegura akazoza kawe no kuba mu buzima urimo kubamo neza. Ikindi kandi tugomba kwibuka nuko muri abo bapfushije twe abacikacumu ntituri abahutu gusa, harimo n'abatutsi. None muribagiwe ko abenshi muri twe bari bafise ababyeyi umumama w'umututsikazi. Abo babyeyi turi kumwe, baradukomeye ko baradufasha, baraduherekeza mu buhungiro, baraturera. None umuntu yoca avuga ngo ni iby'abahutu, ni iby'abarundi. Yego byakubise ku bahutu, nabo babyeyi bacu bazize yuko bari bemeye kubana n'abahutu, ariko rero ntibacubura ngo muzanye iby'amoko. Oya, twe dushaka ukuri, dushaka n'ubutungane. Icya gatatu, ahubwo kuri icyo cya kabiri nagira ngo nongere ko sibyo bizobuza ko abantu bagira karigangamuhogo ngo genda umuhutu cyangwa umututsi, mudatinyutse ngo mubishira habona, mubisase ku ndava, noneho urubanza rucishira ukuri aho kuri, n'ubutungane aho bugomba kuba. Icya gatatu nacyo ni uko nko muri politike bajya batubwira ati mwebwe nta politike murimo. Ndabyemera, je ndi padiri sinja muri politike, ariko ndakurikira ku buryo mu myaka nzi mfise nabonye byinshi, nabonye ubutegetsi bwinshi mu bihugu byinshi. Nshobora kukubwira nti niba mutinya ko hari ibihugu byagiye bishigikira leta z'abahima batumaze, ngo ibyo bihugu bizobashaburira nimuramuka muvutse ngo habaye ihonyabwoko ry'abahutu rikozwe na leta z'abahima, ngo bizodushaburira, bidupfungire amayira, bitwime imfashanyo, bishaburire umukuru w'igihugu bimuvaneho. Muratinya ubusa. Niba udatwawe n'ico uzotwagwa n'ikindi, uko isuku imeze ubu ntaburi ikindi gituma baguhitana. Urugero natanze, akarorero natanze ni perezida umuhisi, Imana imwakire, Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza abazungu bashatse kumukanga ngo uremeye turaziyeme manda, ngo turagupfungiye byose. Baramipfungira pe, bose bamwita umusazi, bamwita umwicanyi, baramuhindura isura koko bamugira umwicanyi. Hari n'ubweze buvuga ngo mu Burundi niwe mwicanyi wa mbere yabonye. Nta soni gahewe, uribagiwe na Micombero.
ngo ngo niwe mwicanyi wa mbere abaho Nkurunziza singiye je vais pas faire au dessin mais icyo nshaka kuvuga nuko Nkurunziza yahabereye umugabo banyimye ayo mafaranga nibayajyane twebwe tuzoraba ukuntu twitunga ubundi ingoma y'Uburundi ntiyahora yitunga abazungu batarazana amahera abarundi barabyumva bumuja inyuma tirema turakuremesheje niba rero leta ubu baravuga ngo Burundi turakenye nicyo gihugu cya mbere mu bukene ku isi mureme kuko amazi masabano ntamara imviro niba muvuga muti turakenye tuzoza tumaze kuba benshi noneho amashuri amadiplome n'iki n'abari abagiye mu bihugu hirya no hino bazoza bakora igihugu bagifate bose bakiremeshe nta kugira ubwoba iyo uri umutegetsi nta bwoba wowe ugomba gukorera ahari ukuri ugashyira ahari ukuri ugashyira ahari ubutungane ndumva nta kindi birenza kuri ibyo ndizera ko ejo aho bukera bizohinduka ariko bidahindutse mana yanje nta Burundi tugiye twama tubabwira ntimugire ngo muzobona securite kuko hano mu bihugu bya Afurika aho turi muri kano karere umuriro uraka kandi bose bagaruka kuri icyo kibazo ngo ihonyabwoko murabona muri Kongo murabona mu Rwanda no hirya no hino mujye muraba neza ikindi kandi nuko yabaye ihonyabwoko nta majambere ibi muvuga ngo mwabuze ibitoro ngo mwabuze ngo isukari ntikiboneka yagiye n'izo systeme zituma abantu bapfira hejuru kandi ibintu byari kuboneka ariko ntumenye aho biciye kuko umuntu murakorana akimba guhisha ivu ntumenye aho ya madovize agiye aho bya bitoro biciye kandi byari bihari ndaramukije Wakoze neza Pati ashobora kuja kugaruka ni ugomba nje kwa Leopold Hakizimana wese wamwishe 65 ico gihe kumbure ntibyari bwavuge ko yishwe kubera ari umuhutu mugabo turabizi ko nabishe 65 byari nyahonyabwoko ry'abaho tujyaza ryatanguye tibamwishira umva we waravuye ubuzima muri Kongo uko guhunga navyo n'ihonyabwoko rigutoteza hanyuma na nyoko yari yarahunze agize ngo baragaruka yibaza ngo byaraheze baca baramudendura yitwa ngo yatashe byo bundi geje twese amaze iminsi aguma avuga yuko turabamenja n'umukuru w'igihugu ari umumenja kandi ko ico yazize Petro Nkurunziza na Barisito azokizira kubera abahutu bose arabamenja ibyo bikaba bikivugwa haciye iyi myaka 50-60 bitanguye ibyo byose tukaba twari twibaza yuko uwo mukuru w'igihugu bigwa mu matwi yiwe n'igihe wenye n'izina ryiwe barishizemwo mugabo bisa nuko umengo wewe niyo bamuvuze sico ntavyumva nkuko twebwe tuvyumva turiko turayaga nawe wagumye tuyaga ivyo nyene tuvahe tujahe n'uyu mukuru w'igihugu ugurura mikro nagushiko ntiturakumva Pati niwe wamugaye ubu turakumva murakoze kumpa ijambo ngira ngo ibyo uvuze nuko byagenze mugabo reka ni prezante jewe nirondore mva mu ntara ya Cibitoke mvuka ahantu bita Indora
muri province Cibitoke, kera yari Bubanza, aho ni wabona Inamujandi. Abazi Inamujandi barumva wo ugomba kuvuga. Nk'uko mwabivuze, jenoside yankozeko gatatu. Ubwa mbere yanyiciye papa, hanyuma nkura ndi umwana w'umumenja. Aho twaba baradutuza, baratwirukana ngo nta mwana w'umumenja yoba aho hantu Indora. Turimuka tuja ahantu bita Buganda muri province Cibitoke, tugenda duhunze. Hanyuma yongera irankurako muri 1996, mama ahungutse, intwaro ya Buyoya iramuhitana. Papa murumva rero ko yapfuye ku gihe ca Micombero. Ngarutse 72, ico gihe nari muri 6e primaire, naratakaje abarimu banje benshi, naratakaje directeur, naratakaje ababanyi, byinshi narabibonye, aho bavuga ngo udukoko twateye mu Rumonge. Ico gihe byose narabyumva, n'ubu ndicavyibuka. Mugabo kukura ndi umwana w'umumenja, nkaba ngiye gupfa ndi umwana w'umumenja, ndafise agahinda kababaye. Bagenzi Barundi munyumviriza, narizeye yuko mu myaka mfise nsigaje kubaho, si myinshi yariyo yose, ko nzopfa kuri iyi si ntakitwa umwana w'umumenja, ko nzopfa abana banje atarabuzukuru b'abamenja. Mugabo maze imyaka 2 ndindiye nk'abandi, naburaniwe. Nguma nibaza ti Mungu wanje, son excellence ndayishimiye, yoba nawe yarabuze, yoba yarabaye nk'uko twebwe twabaye. Nivyo ni umukuru w'igihugu, ni umupolitisi, arafise ibindi bintu aharura. Mugabo imitima y'Abarundi, y'ababuze, y'abacikacumu iravyimvye. Iyo bariko baravuga iterambere rizoshoboka gute n'abantu tugwaye? Jewe ngire mve kuri iyi si ntumvise ko Micombero ari we yagize ihonyabwoko, kuko ihonyabwoko ni icaha gihanwa naho butakiri kw'isi. Narigeze kumva ahantu son excellence avuga ngo barashaje, ngo ntaco botugira. Jewe kubwanje no kuminimiza lo genocide, kandi ari we yategerezwa kuyibuza ngo ntizosubire, kuko ibizoshika mu nyuma, les conséquences izo tuboni ubu nivyo twumva Bwejeri avuga, kuko arazi ko ataco bazomugira. Kandi muri abo batukwa na son excellence arimwo. Aho si we wenyine avuga, aravuga premier ministre w'ubu, aravuga n'abandi. Nivyo hari ico bita la continuité de l'État, ubu niwe mukuru w'igihugu. Muga la continuité de l'État ntisigura yuko uwutwara ubu atoshira genocide abayikoze ahabona. Ahareka ngaruke ngaha muri Canada, genocide yagiriwe abamerendye, abahindi bo ngaha. Le Parlement imaze gukorana ikemeza yuko genocide bayigiriwe, le premier ministre ikintu ca mbere yakoze yabaye kuyemeza. Iwacu hahaze iki
habuze iki mu gihe cose kubw'iwanje iyo jenoside yakorewe abahutu hari n'abatutsi bapfuye ico gihe abarundi bose bahasigaye bapfuye kuko hari abapfuye kuko baguye mu isanganya mugabo hari abandi cane cane abahutu bobo bagiriwe jenoside nk'uko muri stati de Rome byanditswe amarise yasohoka yarondera abantu bazwi abanyeshuri abana abarimu igihugu cose hanyuma kuyihakana kutayemeza bituma bwejeri aguma avuga ibyo avuga ituma n'abandi ba extremiste twama twumva bavuze baguma bavuga ibyo bavuga hanyuma hariho amadiskuru amwe des extremistes benshi muri bo babyawe n'abakoze igihonyabwoko mu gihe igihonyabwoko ritaremezwa iyo sinyatire itaraja kw'icyo gipapuro ubu biri mu maboko yawe y'umukuru w'igihugu adutwara ubu bizoguma bizana abantu bafise imitima mibi biyumvira ko bashobora gutwara igihugu bamaze ubwoko bw'abandi Uburundi nibaza yuko ari ubw'abahutu ari ubw'abatutsi ari ubw'abatwa kubana neza twese ntibisigura yuko abakoze jenoside ibaja ku gahanga ku mutwe kuko abayikoze barazwi hari ku ntwaro ya Micombero aho papa niho bamwica Buyoya arazwi ico gihe niho mama bamwica Bagaza arazwi niwe yagize jenoside intellectuelle ya ina u jewe simbona akababaro mfise n'imyaka mfise ko ngire mve kuri iyi si jenoside yakorewe abahutu itemewe kugira ngo turire duhore hanyuma tuje mu nzira y'amajambere kubwanje ntushobora kuja mu nzira y'amajambere uri umugwayi ntushobora kwiyumvira ko ushobora kuronka amahoro ibi tuguma turenza kw'ibintu kuko son excellence natabikora mu mwanya kiriho la responsabilité mu minsi iri imbere l'histoire retiendra yuko afise responsabilité muri continuité de l'État mu vyabaye mwiyo myaka yose kuva 1965 gushika aho tugeze ubu kuko ugiye kuraba ivyerekeye iyo jenoside yakorewe abahutu muri 1972 mbere yari yatanguye mbere washaka muri 69 ibyo byose turabizi ivyabaye muri 1988 ivyabaye mu 1993 yari jenoside yaguma ibandanya ibi babwejeri bavuga ni jenoside bakeneye kongera kubandanya abo bateye ubu mu Gatumba nabakeneye kongera kugaruka ngo babandanye jenoside mugabo igihe tukiri muri impunity yabayikoze yabayitanguye ngo barashaje ngo bandi barapfuye ndabamyesheje yuko Burundi butazigera bubona amahoro je kubwanje nuko ndabibona nuko ndabyiyumvira kuko igihugu cyubakiye ku butungane kuko ari we wese si igihugu kibi ntagire ngo mu batutsi harimwo abavyumva abatavyumva nabo bakeneye kumushira mu makosa kuko
nayo nyakubahwa atazoba agitwara igihugu canke atakiriho, nibaza yuko iryo honyabwoko ryakorewe abahutu ritegerezwa kuja habona kugira ngo abarundi dusubire hamwe, dusubire ku kivi, twubake igihugu. Kudahana n'ibi turiko turabona ubu nivyo bituma tubura igitoro. Kudahana nivyo bituma ibiciro biduga. Kudahana nivyo bituma tubura amadevize. Ibi byose tubona ni consequence mbi zagiwe zifatwa. Hari uwigeze kuvuga ati ibintu Pierre Nkurunziza yakoze, twibukanye yuko yadukuye ahantu habi, mugabo bamufatiye ibihano bikomeye. Mugabo aho yagiye tugeze, nibaza ko tubandanirizeho, duhane abakora ibibi, duhane ibisuma, duhane abicanyi, nabo baba batakiriho, biguma ari ikintu symbolique. Bajya babwejeri batanguye kumva yuko bikaze n'ivyerekeye genocide n'ukuntu bihanwa, ngira ngo nabo ntibazosubira, kuko nahatobikora ntibisigura yuko bamubonye akanya bazomubabarira. Mumbabarire navuze byinshi, mugabo nakababaro mfise nuko nakuze nkura ndipfuvye, nkura ndi umwana w'umumenje, navyaye abana babyaye abana, ubu nabo n'abamenje. Je rero nagomba gusaba umukuru w'igihugu yikubita agashi, atera iteka abarundi mu gusinya ibyo parlement zibiri zikoranye zamusavye, kuko niwe wenyene hejuru, mugabo parlement twatoye les deux chambres nizo ziduserukira, ntiyokwanka ibyo twebwe abantu bato bato, twebwe abatwagwa twasavye. Je kubwanje nico kiyumviro canje, muheza gikwe. Urakoze. tuja kwa Eliud muri Amerika. We twumva adufashe uwize amategeko ya renforcement de la loi, kugira ngo aze kudufasha gutahura nimba umukuru w'igihugu rwitiko tumuremera ko yuko atategeko yarenze, ko yuko atarahemuka. Eliud, inama nshingamateka idusabiye ko leta y'u Burundi tuvuge iyo dukura kw'izina ry'ubumenja, hagaca imyaka 2 bitarakorwa, igasaba nyareta yuko basaba ikigongwe gusa ingo vyakoze ko n'abantu bose byababaje, hagaca imyaka 4 atana kimwe barigera bavuga ko nyareta. Aho nituvuze bakanamusaba bati kuvyemeza, na cane cane gutangura gufata abantu ababikoze, abantu batikije abantu n'amazina bayashize ko, abahambye 800, abahambye 1000, abahambye abantu incuro n'incuro. Usomye amategeko kumuho ubidufashamwo, umukuru w'igihugu turiko turamurenganya. Ego murakoze cyane. Nanje ndi Eliud Adam niyo nkuru. Murakunze kunyumva cyane mu biganiro muba muriko murakora. Ikibazo cawe ni ikibazo ciza cyane, mugabo reka mbere nkusubira inyuma gatoya kugira ngo nshireho umushinge, hanyuma nze kwishura ikibazo cawe mu nyuma, ariko namaze gushiraho umushinge. Nagomba mbere nk'abibutsa abantu kuri ibi, duhereye kuri rikete ry'abana baherutswe kwica mu Gatumba, niho duhereye, niho mpera gusa, hanyuma nsubira inyuma gatoya. Murabona neza ko mukurikiranye ntuzeye raporo ya CVR ivyo yagiye iravuga, ukuntu abantu bishwe, ukuntu abana bakeregwa n'ibindi. Urana ko ivyabaye mu Gatumba mu 2023
bigomba gusa na vya bindi nyene. Nama mvuga iyo igihugu kitubahiriza amategeko ngo gikoresha amategeko ngo bikenewe, ni ukuvuga histoire yama yisubirako buri munsi. Bishe abana 12. Reka tureke abo bakuze, kumbure hari ibintu vyakoze, bari no muri politike, rero ivyo tuvyihoze. Ikibazo mfise ni abana 12 munsi y'imyaka 5. Ibindi vyose tuvyihoze. Uyu mupolisi kumbure ngira ari muri leta, abo bantu bakuze kumbure bari mu migambwe, abo bandi kumbure bari mu bindi bintu bibakurikirana. Ikibazo aho mpagaze naha, abana 12 bonyene bari munsi y'imyaka 5. Leta mu gutangaza ntiyavuze ko harimo ubwoko bw'abahutu canke abatutsi canke abatwa. Abana 12. Aho ndi mu mategeko, umwana umwe uyu muntu ari responsable kuri ibi bintu, cari igihano c'urupfu ku mwana umwe. No kuvuga igihugu gikora amatohoza neza kigatomora ibintu kikabimenya. Uyu muntu ari ku mutwe w'aba bantu yatumye iki gitero kiba kigahitana aba bana. Ubu imitahe mpuzamakungu yategerezwa kuba yatanzwe kuri uyu murongozi arongoye iki gikundi c'aba bantu, bamwagiriza ni kuvuga abana 12 kwicwa mu majambo make, barayisha umuntu atazi. Reka rero ngaruka inyuma kugira ngo tuvugane neza. Muri buka vyo mu 59, 61, 88, mwavuze ko aho indege za gisirikare zija mu kirere zikarasa abantu zikicana. Hanyuma tukaca tuza tukaduga mu za 73, 72, 72, 73, tugaca tuvaho tukaza mu za 93, 98. Ni ibintu biguma bikurikirana kubera ko ubutungane atakazi bufise mu gihugu cacu c'u Burundi. Nta rindi zina rihari, nta wundi mwanya wo kubivugamwo. Ubutungane mu gihugu c'u Burundi burajegajega. Mu wundi mwanya, iyaba abakebura leta, abakebura uburongozi bw'igihugu bari bakora neza, abo bita abakonseye, bari gukonseya president national bakamubwira bati guhera ku mushikiranganje w'ubutungane na domisione turondera umushasha. Nibwo buryo bwonyene numva ko vyumvikana. Umushikiranganje ajejwe ubutungane yarakwiye gutaha, bakamusezerera, agatuza neza, akaruhuka, akarondera kandi kazi. Nimba dandaza ibiyo bakwibarabara n'abandi barabikora bahejeje amashuri, kuko numva iyi domaine ntayashoboye. Ushobora kugira abantu barira, ibi vyaha bikaguma vyiyongera, ukaguma uraho ngo ni umushikiranganje w'ubutungane. Nta kazi uba ufise. Muriko murambaza rero ngo kubijanye n'amategeko perezida w'igihugu vyari kugenda gute. Reka je sinkunda kwivanga na politiki, nama ntabibabwiye. Ico nkunda gusa, ndakunda ibijanye n'amategeko, ku renforcement y'amategeko, gukurikiza umutekano n'ibindi. Hariho umuzi w'ibi bintu vyose. Abantu benshi bavuga ku masezerano y'Arusha. Abantu mwese mwize ibintu vy'ama business, mwize ibintu vyose bigenda bitandukanye. Nta masezerano namwe ashobora kuhaba ari amasezerano mabi agasinyigwako kugira ngo ntihagire umuntu agaruka kubaza ngo ayo masezerano yasinywe nabi. Iyo ubandanirije ku masezerano mabi, ubusa na nyene kuyashiraho. Reka ngaruke ku masezerano y'Arusha. Baravuga ngo amasezerano y'Arusha ngo ubikoze ngo ubugize iki. Nta sezerano rimwe ryo kuri iyi si rihaba usinya hariko amaraso y'abantu canke kontra imeze nabi ukayibandaniriza ugaca uvuga ngo kubera amasezerano y'Arusha avuga uko canke kontra ivuga uko ngo turaza kubandaniriza ko nubwo tuzi ko igice c'u Burundi kimwe kiza kugenda, ugaca ubandanya usinyaho. Uri umuntu gihagarikiye nawe warukwiye kuva mu butware kuko ntaco yarushoboye. Ku kibazo rumwe ko murabaza ko perezida ari kumurenganya, leta igenda ibifise udupande duto tugize leta. Leta y'u Burundi sinzi ko mubizi ifise ivyo bita inyabutatu. Hariho inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, hariho
branche executive, hakaba na branche judiciaire. Aba bantu ko ari batatu, umwe arashinga amategeko, uwundi akayemeza, uwundi nawe akashira mu mategeko ngenderwako y'igihugu. Hari impamvu ndiko ndavuga ibi bintu mumbabare ndabarambiye nukugira ngo mutahure fonction ya leta ukuntu leta zigenda zikora. Uciyemwo udupande duto rero niho muri branche executive usanga harimwo premier ministre, ugaca usanga harimwo abakosiye ba leta n'ibindi. Abazungurutse perezida, abakonsiye biwe bariko bamukorera nabi. Nimba hariho conseil ajejwe ibintu vya justice, ntamuhanura uko bikwiye. Nimba hariho conseil ajejwe ivy'ubutunzi, nawe ikazi kiwe ntakari karakora neza. Transport, infrastructure, aba bantu bariko bamukorera neza. Perezida nk'umupatriote no kuvuga arakunda igihugu kandi yaranaciguza mbere na generale w'igihugu. Nta muntu akunda igihugu nk'umusirikare. Mugabo akagwi kamuzungurutse ntikariko aramufasha ibikorwa. Iki kibazo c'ihonyabwoko, especially ibintu vyahereye kure cyane. Imiryango n'abana bamwe bakitanga ati reka turabe ko twopfa, mugabo ibibazo bive mu nzira. Aha ndiko nibutsa nk'abantu babimenyereye mu z'93 baribuka intambara za Buga ukuntu zagenze. 88 naho baribuka ukuntu ibintu vyagenze, aho indege ya gisirikare ija mu kirere ikarasa abantu ku mutumba igatikiza abantu. Abatazi histoire y'u Burundi bazobaza igituma intara ya Kirundo yitwa intara ya Kirundo, canke intara ya Mwaro yantuze ya Bururi yitwa intara ya Bururi. Uburundi bufise amateka akwiye, kandi Uburundi bufise ibintu byose biba bigenda bitonze ku murongo neza. Jewe rero sinza guhagara kuri perezida kuko ni parti imwe ituma fonction y'igihugu igenda neza. Arahabwa ibintu hanyuma akabisinya. Reka ndakoreka nk'iki kibazo cantuze iki kibazo cyo gusinya iri tegeko. Sinzi ko mukurikirana, je ndakurikirana cyane. Vyavuye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, byinjira mu biro kwa perezida. Perezida hari ijambo yigeze kuvuga ati nabishize mu biro by'ubutungane. Kubera iki uje mu butungane? Kugira ngo ibintu bikorwe neza, badahonyanza amategeko y'igihugu, code pénale canke constitution canke loi internationale. Nubwo dutera ikibazo kuri perezida, ikibazo kiri mu bushikiranganje bujejwe justice mu Burundi. Niho kiri, niho cugariye, niho ibintu byose biri. Perezida w'igihugu muri make sovuga ko mvo sindamuha irangi rimeze neza nawe nyene ko arafise abarongoye fonction civile, harimwo n'umushikiranganje wa mbere. Kugaciza kumva ati abanyagihugu bariko bavuga iki, bariko basaba iki, hanyuma kufata ubutungane namwe nimukora akazi kanyu. Ibintu byose birugariye mu butungane, abarongo gisata c'ubutungane nta kazi bariko barakora, vyarabananiye. Niyo mpamvu mpamagarira umushikiranganje wa mbere kudemisiona, akavaho bagashira hundi mushikiranganje mushasha ashobora kumva kubahiriza amategeko y'igihugu, akubahiriza ibwirizwa nshingiro, akubahiriza code pénale y'igihugu, akubahiriza n'amategeko mpuza makungu. Kutibuka ihonyabwoko, sugushira gati ku bantu babuze, na nyaburya ibihugu vyose kw'isi bivyubahiriza, ni kubandanya ukekeza ababuze. Ibi vyose mwumva nk'uko umutama araje kuvuga, vyose vyugariye ahantu kubijanye no gutunganya bw'igihugu. Urabona isukari irabura mu gihugu, dufise industry ko ari isukari. Ntivyumvikana. Igitoro kirabura mu gihugu, ujabutse hirya mu Rwanda no kucoga bacogamo, kandi n'amasaha abiri ujabutse. Ntibitahurika. Amadovize arabura mu gihugu, haruguru yawe no kuyisasira bayisasira bakabura naho bayashira. Icumvikana. No kuvuga aba bantu bakoze ihonyabwoko
ntibarikoze gusa ku izina ry'abantu, barikoze no ku gihugu naco. Muri fonction zose z'igihugu bagiye bazifukamamwo zose. Justice, economy, no kuvuga nuticwa kubera ko wavutse uraza kwicwa kubura the needs, kubura ibintu vy'ibanze. Nuticwa mu kwibwa itongo uraza kwicwa mu kubura ivyurya no muri rya tongo. No kuvuga ibi bintu vyose vyugariye ku ihonyabwoko. Perezida Kome umutwe arafise ibintu muri biro yiwe ashobora gukoresha mu kwegereza ko ibintu bibandanye, kandi ndabizi ko abifise. Muribuka bamwe bigira akagarama ruganda mu kumara amazu mu masoko n'ibindi, yatanze amasaha 28 ikibazo c'amasoko kiba kirakemutse. Sinzi ko muvyibuka. Arabishoboye rero, gusa kubera iki ashika kuri iki kibazo dushobora gutanga ingingo ikwiye? Nimba ari umushikiranganje w'ubucamanza adashoboye akazi, akaba ari atuma leta yose iboneka nabi, kubera ikaguma ku butegetsi atakaza ashoboye. Simpagaze kuri leta gusa rero, je nama nakivuze ikintu. Izi nyabutatu zigize igihugu cacu c'u Burundi zirakenera kwicara zigasubiramwo ibintu zigakora neza. Turiko turavuga ubu nk'abantu dukunda igihugu cacu c'u Burundi, kumva ko gukora ibintu bitameze neza utamanje kubwira abavukanyi n'ikuntu kuba ari kurengera. Ariko aya majambo tuguma tuvuga, turafise iyindi option ishoboka. Hari izindi option, ntidushobora kuguma turira twariciwe abantu ngo bigume bizohagarara uko nyene gusa. Hari ubundi buryo burashoboka. Ariko kuko tuzi ko twese duhurira ku kintu kimwe, abatutsi barabuze, abahutu barabura, abatwa barabura. Leta twatoye ngo iduhagarukire. Uyu muntu wese yagirizwa amaraso tutezwa kumumenya, akaja kwibarabara, agahanwa, yasaba ikigongwe canke atagisaba, plain and simple, hakurikijwe amategeko y'igihugu, code pénal, constitution nationale et le droit international. Nukubahiriza amategeko. Je nico nsaba vyonyene. Sinta inkubire kuri naka na naka, ngomba gusaba ko igihugu cacu abajejwe kubahiriza amategeko bakurikize amategeko. Naho honyene mpagaze mutama kwishura inyishu yawe, naho je no ikwishura mpagaze nsaba ko ministre de la justice azinga ibirago neza, agende muhira, yandi biyoba kwibarabara, akazi karamunaniye, naho tugira amahoro. Urakoze cyane kubitumbereza. Ino munsi turakeneye yuko bumva nyine bw'amategeko aho tugeza, tuba turiko turasaba ca kindi uburyo bwari bwo bwose bishobora gucamo. Nari mbeje gusa kurunka akabazo, hari mu batavuze canke mu bavuze hari wumva akeneye kugira ikindi yongeyeko. Inyuma y'uwo acaza gukurikira Musenyeri aca asezera kino kiganiro kumwe muri ca gisabisho, amapatiri aca mu nyuma turashobora kubanira tuvuga ko twatanguye. Bwana Frederic, Yego. uyu ni Revos Mahoro muri Amerika. Yego cyane. Naje nagomba kuvuga akantu gatoyi, sinza gusubira inyuma mu byo abandi bavuze, ariko mumpanya kacamura je no okesho. Duka kwijambo ni duka kwijambo, urumva twe turiko turidoga ruzeye bidogera umukuru w'igihugu kubera haciye imyaka 2 tukirabamenja, ukaba nawe widoga gutyo. Duka kwijambo tugomba abantu batwumve kandi ashikirwe n'amajwi menshi, bose bidoga umwe wese mu ndimi ziwe. Reka ntangwe ndamutsa kwanza shimira wewe umpaye ijambo kandi mwateguye ikintu kiganiro, ama ndamutse nabo tuguriye hamwe muri kino kiganiro. Nkuko
ndabikoze sinsubira inyuma muri byinshi kuko icyavuzwe n'umwe wese muri mwebwe kirasigura neza ingorane amabi twakorewe amabi ingorane za jenoside uko atakigenda igihe jenoside takidahanwa ibyo sinokwirwa ndabigarukako kuko nta yindi nsiguro nambona mwasize itavuzwe n'uwavuze uwo ari we wese mugabo jewe ikibazo icyo nagomba kuvuga cyane nibaza ari kenshi ndibaza kuri perezida nyir'icyubahiro generale Evariste Ndayishimiye yavuze ko ari Sebarundi mu by'ukuri Sebarundi igisigura kuba Sebarundi w'abarundi bose mu barundi abahutu ntibarimo niki gituma perezida ata munsi n'umwe acisha mu ijambo jenoside yakorewe abahutu nuko yumva iryo jambo ryotera ingorane cyane nimba ari perezida w'abarundi ntiyibaza twebwe abahutu jewe jenoside y'irindwi na kabiri ntawe nabonye mugabo niho nari nkivuka papa yarishwe kandi nta kindi yazize atari uno munsi sinzi ndacyarindiye ko ari igihe azoza ariko sinzi ko uzoshobora none nyene icyubahiro ko ari Sebarundi adutwara twese kandi abyanka cyangwa abyemera turabarundi twese ntiyumva ko adutera akababaro kumva atanu umunsi n'umwe ndakurikirana amajambo ya perezida mwana bivuze kandi nibyo no mu ijambo yavuze itariki 9 ziheze ntiyigeze avuga jenoside n'igihe parema yemeza ko habaye jenoside nta munsi n'umwe jewe ndigera numva cyose niba araho nihenze ye n'icyubahiro avuga mu ijambo bashemije ijambo jenoside nuko ntiyumva ko natwe adutoneka mu gisebe akandi kabazo nama nibaza kandi kampangayikisha cyane mbega ye n'icyubahiro umukuru w'igihugu umuntu yagiye mu ishyamba yaturatujwe agata ishuri agatwiwe agata umuryango akaja mu ishyamba n'umuntu agomba kwingingwa kugira ngo yemeze jenoside n'umuntu agomba kwigisha hariho uwundi muntu yumva gusumbya umuntu yahatswe agatanga yari yabutanze yagize imana ko yagarutse hariho benshi bagiye batagarutse kandi igihe yagenda yarumva ingorane arayizi ko ari ihonyabwoko kandi agasubiza aho twakorewe none ko yagiye akagira imana akagaruka uno munsi by'ukuri tudahendanye twagomba ni jewe ntagiye no mu ishyamba ni umwigisha ndamusaba ngo emeza jenoside icyo kintu mwumva mwebwe gishoboka hanyuma abarundi bose uko turi Sebarundi aratunganisha cyangwa harimo abasumba abandi nimba atungana kuko natwe atumva ko yo duha ku gateka ikindi nagomba kuvuga birabonekana ko son excellence nyene cyubahiro perezida akunda Burundi ahageze iyo uravye amajambo avuga imigambi avuga yo mu iterambere ibyo avuga nyine abantu batembere kandi arononge akavuga ko yize amategeko kandi araciye n'ubwenge yarize amasomo yo mu ishuri n'amasomo yo mu gutwara igihugu kuri gutwara igihugu aho yahereye atwara igihugu ari umukuru w'umugambwe ari umukuru w'iki ari umusirikare afise ubu naribonye butari arumva ko ahantu hobaho wenyene yicaye atenze no kuja mu nama ngo abantu yumva ko abantu tumbi bari mu guturi arumva ko ashobora gukorana n'abantu bamaze abantu baba mu nzu basahuye ubutunzi bafise hanze n'inyuma akumva ko abo bantu bazomukunda azobatezanya imbere igihugu atabahanye ibyo sabotage ziriko ziraba benshi babivuze ntabona ko abamusabota kugira ngo ntiyaboneka ituze n'amahoro kugira ngo abantu bahanwe nagomba ndi muto sindi ngaho ndamwigishe ngo politiki biki arayindusha mugabo yagomba kumva perezida wenyene ko uriya muntu aba mu nzu yasahuye
ati neza ko hamwe ubutungane bwokora neza hoboneka amahoro hoboneka igitoro abantu bagatangwa gutembera bizinesi karama azoza ubutungane bazomucira urubanza bazomwakira iya nzu bazomwakira iya bizinesi azohanirwa abantu bishe ico gihe uyo muntu azokomeza sabota perezida sabota igihugu imigambi yose akora perezida azokubaka babomora gushika we nyene yumvise ko agomba guhana abo bantu bakoze jenoside ivyo bikota bari kumwe bimukikije biri hasi yiwe abihane hanyuma n'abandi bagira ico bubaha hanyuma baturure baje hasi nawe ubundi ho azubaka babomore yubake babomore turinde dupfa tutavuye muri aka kajagari twagiye ico kintu yose numva ko perezida atacumva atumva nk'uko abandi babivuze ukuntu igitoro muri Kongo kirahari hakurya y'uruzi y'Akanyaru kirahari Tanzania kirahari mugabo mu Burundi ntikihabe amatora akabura ni bande babikora abamusabota uko batagomba amahoro batagomba ko hatekana kugira bacibwe urubanza umuti wose rero umuti wa byose nk'uko mwese mwabivuze ni uko uwakoze icyaha cyane cyane ibikota byamaze abantu baba mu nzu bamwe basigaye banazikotesha kuri leta abahana bakahanwa nyene bakareka gusabota twebwe ni twebwe turiko turabandanya tugwa mu mporera kandi umuntu wo kudukingira ni perezida niwe Sebarundi nosaba rero ko perezida aba Sebarundi by'ukuri akumva ko abahutu natwe turimwo jewe ngeze ngaha ndamaze imyaka ishika 50 sinigeze mbona papa inzu yari afise Bujumbura sinigeze mbona hari haparitse imodoka ya papa kandi ari umukozi wa leta kubera iki kubera iyo jenoside kuki perezida twumvira akagongwe natwe wadufate nk'abarundi nk'abandi natwe aduhe n'umunsi wo kurira atwemere kurira wati kwe muri make nico novuga hanene sinumva ukuntu perezida yosaba yokwingingwa kwemeza jenoside kandi abizi kuturusha naho nogarukiza murakoze cyane Revose kugira tumere dutera nk'abasozero managoma mu guheraheza mire nk'ubwira nandi mukuru w'igihugu umu anthropologue ico nibaza yuko kumbure yo batazi ku bintu vya jenoside kuko twagiye tuza turasoma hamwe yoba ayizi igice ngo tuvyibaza ubu tumuha ivyo bindi bice kumbure biboneke jenoside yabaye mu Burundi usomye ubu aho bigeze ibi ngomba bose abarundi bavyumve niyo jenoside ya mbere kw'isi kuva isi ibaho usomye neza ico jenoside uko bayisigura niyo ya mbere kw'isi yakozwe ku rudome uko definition ya jenoside ibivuga atarudome na rumwe rusigaje ivyo ukaza kubibona uzitandukanije n'izindi zemejwe ziraza kubura indome iy'abayahudi ikorwa n'abadagi bakora jenoside ku bantu bitwa ko ari abanyamahanga b'iwabo abayahudi urumva ni imigwi ibiri bima kudahura iyabaye ku banyarumeniya yemewe nayo nyene ni jenoside yitwa ko ikorwa n'undi mugwi tuvuge w'ikindi gihugu abaturk abaotoma bakora ku wundi mugwi w'abantu bitwa abanya-arumeniya haguma hariho imigwi itandukanye iyi Rwanda y'abatutsi nayo nyene bayisigura ko iza kuba haza hariho imishamirano utamenya neza ibyahavuye biba baza bariko baragwana jenoside yo bavuga muri definition ariyo yabaye mu Burundi ni jenoside yitwa ko iva mu mutwe w'umuntu nta nduru zari ziriho nta kintu na kimwe umuntu atwara leta yo nyene igapanga mu mapolitike yayo nk'uriko arakora ibintu by'igihugu ikica leta iriko iraba
kujya batwubakira amashure igapanga kwica abantu bo mw'ico gihugu nyene ata n'umwe yagiteye, ata kuvuga ngo n'abanyamahanga baje bamuteye ingorane izo arizo zose. Ni mu Burundi honyene habaye genocide bitwa yavuye mu mutwe wa leta, kandi iyo genocide ibikorera abo muri ico gihugu nyene abene gihugu. Iryo ka ikaba yari imaze gushika gusa mu mico bita genocide colonial, mugana aho nyene bitwa ko ari ababirigi b'ahandi baza ivyo vyo gukoresha amapolitiki, akakubwira ko ariko akubakira amashure mugagomba kuva mu itongo, akakubwira ko aje kukwigisha kugira ngo uce ubwenge mugabo ari ukubwira ntubone ingene ariko ariba inzahabu, akagukenesha yitwa ko yaje kukudevelopa kubera mwebwe mutazi gusenga, kubera mutazi kugira ko izo nizo bita genocide coloniale zikorwa n'ubundi butegetsi bw'ahandi buza kubikorera kuri abo bantu, bwitwa ko ariyo mapolitike y'ubwo bukoroni ari atwara ico gihugu bakoze kuri ivyo bintu. Mu Burundi rero niho habaye genocide isa n'igikoroni, nuvuga nti leta z'abatutsi b'abahima zitwa ko ari leta y'u Burundi zihaye gukoroniza la majorite y'igihugu cose, ni kuvuga imiryango y'abahutu abuzuye nyagihugu nyene, bahereye kuboshobora kugiteza imbere, uwuzi ubwenge, uwuzi kurima, uwuzi kwigisha, uwuzi kuvura, uwuzi kubaka ibarabara, uwuzi kubaka inzu, uwuzi gukora ikintu na kimwe, bahereye kuri abo bantu bose aribo bitwa ko aribo bari bashikanye igihugu ngaho. Yiha iyo leta iyo nyene gukoresha amapolitike yayo yo kubarigita muri bwa buryo butanu. Genocide ikorwa mu buryo butanu, bumwe n'ukwica ugahamba, ubwo n'uburyo bumwe, iyo ni genocide. Uburyo bwa kabiri, abo ntishe za kubanikirira hejuru, nkabicisha inzara, nkabomora mu matongo kugira ngo azogwa ahantu, nivyo bita genocide par atteinte grave à l'intégrité physique et mentale. Ubwa gatatu, iyo adakoze ivyo bibiri vya mbere, ni igihe agushira mu makondisiyo utegerezwa kuzohona kubera ukenye ari ivyo ubona nyene vy'ibitoro. Igitoro ugikasi Bujumbura ni benshi hacaba bijya, inzara zikaca zibakubita, we aba yaharuye gusa kuko umututsi nta kibazo afise c'igitoro. Abafise ikibazo c'igitoro n'ibintu vyaciye biduga, ugiye kuraba ni bande benshi baciye barara batariye vyaciye baduga, ni rwarugwi rw'imiryango y'abahutu n'abana bavuga ko nibo bakenye. Vyose biraharuye kugira ngo abo bahutu nabo nyene bubu bakeneshwe n'igitoro. Nico kimwe n'abijya vy'intebe ugurira abana nk'ivyabaye Nyabiraba ngo abana bicare kubera wagize ikigongwe, mugu ugiye kuraba neza ugasanga nyamuntu si kuvuga ngo nuko ata ntebe z'abana bagomba, ni ukubera nyashure ryicayemwo abana b'abahutu, ntakeneye ko bicara ku matebe, ntakeneye yuko biga no kwiga kuko agomba ko bahona. Ni plan de genocide muri atteinte grave à l'intégrité mentale et physique. Genocide twakorewe y'abahutu yakozwe n'abahima. Inyuma y'iyo ya mbere yo kwica baciye bayinjiza mu byo bose ariko avuga mu butungane. Ubutungane nubwo kugira umuhutu ntaringanirizwa ahantu na hamwe canke kumurenganya. Ministeri ya Education si yo kwigisha ngo aho tubatera imbere, ni yo kubigisha kudatera imbere no kubagira ibigugu no kubagira ibiki. Vyose biharuye mu vyiswe vya I na U, kubera gusa ngo ntashobora no kumwigisha ikimuteza imbere. Genocide abahima bakoreye Burundi niyo bakubwira ubu niyo genocide ya mbere kw'isi ikurikira ku rudome. Ico ijambo genocide rivuga
n'uburyo bwose ishobora gukoramwo abahima vyose barabishize muri politike z'igihugu, ari ivyo ariko aragwana na Evariste gushika naho n'ibintu vyasinywe na pararema y'u Burundi hagira umuhima aza akamwumvisha ko ari vyiza kutabisinya kuko vyitwa ko ari iterambere ry'igihugu, nta majenoside akeneye kwemezwa n'ivyo bintu. Urumva turagowe dupfuye tukiriko. Musenyi, igisabisho ca mbere twatanguye kwari mbega yemwe twebwe abahutu ni igiki twacumuye imbere y'Imana kugira tugogwe iyo myaka yose, n'abahutu Imana twagira ngo yabahezagiye ngo baze kudutwara ngo babidakure ko akaca atwanikira kwa kundi nyene kwa Micombero canke kwa Buyoya canke kwa Bagaza canke kwa Rede Tabara, baguma bariko baraturigita umwanya wose. Ni babandi simenya abantu mwihebeye Imana ni cyahe gisabisho wumva mwoshobora kugira hakenewe n'Imana na zibiri, kumbure nimba tumva iyo twe dusenga ngira hashobora kuba hari yindi ntuze perezida w'igihugu yoba yumva gusumba iyo twari tuzi ko ari yasenga. Dufashe dusonzere iki kintu muri ico gisabisho mu buryo bwose Imana yaguhaye, hanyuma mu nyuma patiri acaye amera nk'ukata gusa mugabe inkuru turashobora kubandanya mu nyuma ko twari twatanga. Ndagira ndabashimire mwese ku biganiro vyiza mwagiye mutanga n'ivyiyumviro. Reka ndabasabe tuje imbere y'Imana. Burya nta kinanira, ni naco gituma twama twigana mu bihe vyose. Mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Mana nzima, Mana ishobora byose, Mana y'ubuntu, Mana yumva kandi ishura, nico gituma tuje kudodora ku muryango wawe aho tugiye kwibuka uduhereza Emanueli risobanura yuko Imana iri kumwe natwe. Muri kano kanya ntidukekeranya yuko uri kumwe natwe mu byo tuvuga, ibyo twiyumvira, na cane cane mu gihugu cacu, mu bibazo igihugu gifise, mu bibazo dufise vya politike, mu bibazo vy'umutekano, eka n'ibindi no mu butunzi. Turakuzi yuko uri Imana yishura, nico gituma tuza tugutumbera tukubwira duti turaguhamagaye ngo igihugu cacu uciganzirize. Mukama, ijambo ryawe riratubwira yuko ata burongozi butava kuri wowe, nico gituma tukweretse abarongoye Burundi, na cane cane umukuru w'igihugu n'abamufasha bose, kugira ngo ubaje imbere, ubahereze ubwenge, ubarongore mu vyo vyose bakwiye gukora, na cane cane vyo gutunganiriza abarundi n'ubwoko bwawe. Mana, turakwereka aya mategeko yatowe na Parlement na Sena, kugira ngo uhereze izo nguvu n'ubwenge n'ububasha ingoga ziva kuri wewe, kugira ngo umukuru w'igihugu aritereko igikumu, bitunganirize benshi, na cane cane benshi baruhuke, baronke amahoro mu mitima yabo no mu miryango. Nta kindi Mukama tugusaba kuri iyi Noeli, na cane cane aho tugiye gutangura umwaka mushasha, tugusaba ngo ubwiza bwawe buboneke mu barundi bose, mu gihugu cose, natwe twese aho tuba mu bihugu bitandukanye. Tuzoze tugaruka tugushima, tuvuga duti ya Mana yacu yarabikoze nk'uko yamye ibikora. Turazi ko ari byinshi twogusaba muri kano kanya, ariko urazi kiri ku mutima w'umuntu uwo ari we wese, na cane cane ico dukeneye gusumba ibindi vyose. Nico gituma tutirirwa duhogoza tuvuga byinshi, ariko tugusaba kandi vyose tubisaba mu izina ryawe ryera, mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Urakoze cyane, turashobora guca